umunyabanga uyu mugambwe mbere tworeka no kuwita umugambwe tukawita igihugu n'Uburundi. Nsubire ndabaramutse n'abandi kaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza amakuru atandukanye avugwa mu bisata vyose, haravugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, ubutunzi, hagati y'akazi na muntu, zivugwa mu kibano n'andi abagira atangazwa mu binyamakuru n'ibindi vyose muba mutegerezwa kumenya. Turaza kubabwira yavugwa muri politike, turaza kubabwira makuru yihuta cyane ahejeje gutangazwa ku ngenzi zose zizoza i Burundi. Turaza kubabwira amategeko ahejeje gushigwa ahabona ndetse n'ibisabwa ingenzi zose aba mukerarugendo bazoza mu gihugu c'u Burundi, hakaba hari ivyo babwirizwa kuzokora. Turaza kubikurikira muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'idonido, muraza kuvyumva muri ano makuru. Kandi turaza kugaruka kubivurwa mu gisata ca politike, turaza kubabwira ngo ukuntu umugambwe CNDD-FDD usigaye witiranywa n'inzego z'igihugu mu bijanye no gutunganya igihugu. Turaza kumviriza vyinshi kubirabana n'ivyo ndetse n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Mu yandi havugwa nanone ngo leta yarananiwe kurwanya ubushomeri mu gihugu, ukubuza abadafise akazi gushika mu gisagara. Jeremy Minani havuga ko hari ukutabona ko canke se kubata ko amakosa ingorane zananiye gutorera umuti. Turaza kuvyumva, turaza kubabwira ko gukoresha abantu ku nguvu ngo ntibahembwe ngo n'ingendo y'abakoroni. Itegeko ry'umushikiranganje wa mbere ribuza abantu kwidegemvya uko bashatse mu gisagara ngo riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Turaza kubikurikirana yandi menshi avugwa, muraza kugenda murayumva. Nizere ko umaze gufyonda kuri subscribe kugira rushikirwa n'ibiganiro ngene nkibika. Ano makuru nyene tuyatangurire kuri hano makuru harabana n'ingenzi zose zizoza i Burundi ngo zizoriha amahoteli mu mafaranga y'agaciro. Kuva ubu ba mukerarugendo bazoza mu gihugu c'u Burundi babwirizwa kuzoriha biciye ku mbuga ngurukana bumenyi amahoteli bazoshikiramwo mu mafaranga y'agaciro devise. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu nama yasaba abafise amahoteli bose kuguruza ikonti mu mafaranga y'agaciro kugira ingenzi zizova mu mahanga zizorihe amahoteli mu mafaranga y'agaciro. Audace Niyonzima n'umushikiranganje mu vyo yajejwe harimwo ikigega ca leta, mw'ijambo ryiwe yavuze ko icumba cose c'ihoteli gisabwa kubako icanditse gitandukanya ivyumba birihwa mu mafaranga y'amarundi n'ibirihwa mu mahera y'agaciro. Akaba yavuze ko ingenzi izofatanwa amahera y'amarundi izokwerekana iyo yayakuye, aho yayavunjiye nuko yayavunjishije mu buryo buzwi n'amategeko. Yongeye ko ingenzi izobwirizwa kwerekana amahera yinjiranye uko angana. Mu bindi vyahagarutsweho ngo nuko atakuzungurukana amahera menshi, ngo nta kubika amahera mu mazu, amahera ngo abikwa mu mabanki. Ivyo bizotuma ubutunzi bwiyongera. Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje mu vyo hajejwe harimwo ubudandaji, nawe akaba yavuze ko bipfuza guha agaciro ifaranga ry'u Burundi. Leta ngo nishaka gutwara amahera y'agaciro yarasanzwe yinjira mu mifuko y'umwe yinjiye muri banki, ubutunzi bwiyongere. Akaba yavuze kandi ko bashaka ko igisata c'amahoteli n'ingenzi co kwisununura. Iyo nama ikaba yabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ikigega ca leta kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 31/0/2023. Ikaba yitabwe n'abakorera muri ivyo bisata hamwe n'abanyamakuru. Wewe iyo ngingo yakiriye gute? Urandika muri commentaire maze utubwire. Hari ayandi makuru twari twababwiye mu mfunyapfunyo. Umugambwe CNDD-FDD usigaye witiranywa n'inzego z'igihugu mu bijanye no gutunganya igihugu
ndetse n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Bagumye banga uyu mugambwe mbere tworeka no kuwita umugambwe tukawita igihugu. CNDD-FDD n'Uburundi. Uwo ni Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD imbere y'abanywanyi b'uwo mugambwe hari mu mpera z'umwaka w'2022 aho yitiranya Uburundi n'umugambwe wabo wa CNDD-FDD. Ico gihe abatari bake baraneguye iyo mvugo babibonamwo ukutamenya n'agasuzuguro ku gihugu. Muri kino gihe hatanguye kugaragara amakete yandikirwa ku rugero rumwe abarongoye inzego z'igihugu hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu duce dutandukanye tw'igihugu. Akarorero kwigenekerezo rya 24 uku kwezi kwa nzero uyu mwaka w'2023 urongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya muganga Ndayikeza Policarpe yanditse agira ati kuri buramatari murongoye intara ya Muramvya. Iruhande yongera ati ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Muramvya aho yabashize ku rugero rumwe kubera ntiyakoresheje bimwe vyerekana ko hari uwuhawe igopi. Bigaragara ko kubwa muganga Ndayikeza Policarpe buramatari w'intara ya Muramvya angana n'umukuru w'umugambwe mu ntara ya Muramvya. Imvo y'iryo kete kwari ukubamenyesha abo yise banyakubahwa ibibanza ubuyobozi bw'ubuvuzi mu ntara ya Muramvya bwemerewe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gutangamwo ubuzi. Harimwo abaforoma, abahinga n'umwakirizi. Uturere twabukeye Kiganda na Mbuye Ndayikeza yamenyesha buramatari w'intara ya Muramvya n'utwara umugambwe CNDD-FDD muri yo ntara ya Muramvya ko bemerewe guha ubuzi abantu 10. Amakuru yacu mu mugambwe CNDD-FDD akatumyesha ko ivyo ariko vyategetswe mu mugambwe ko ibibanza vyose bibonetsemwo ubuzi umugambwe CNDD-FDD utegerezwa kubimenyeshwa kugira utange abaja gukorayo. Ibikorwa bitandukanye n'imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twagerageje kurondera muganga Ndayikeza Policarpe turamukena tumwandikiye ubutumwa bugufi ku telefone yiwe nta nyishu yaturonkeje. Muyandi havugwa nanone ngo leta yarananiwe kurwanya ubushomeri mu gihugu ukubuza abadafise akazi gushika mu gisagara. Jeremy Minani havuga ko hari ukutabona ko canke se kubata ko amakosa ingorane zananiye gutorera umuti. Gukoresha abantu ku nguvu ngo ntibahembwe ngo n'ingendo y'abakoroni. Itegeko ry'umushikiranganje wa mbere ribuza abantu kwidegemvya uko bashatse mu gisagara ngo riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ico tubona ni leta yananiwe no gukora ico yarijejwe ahubwo ishaka kurondera abo yegeka ko amakosa iyo leta yonyene yazanye mu gihugu. Yaba hariho leta ikora neza iki kibazo c'abashomeri birirwa bicaye mu barabara ntikibagiye hari ko abantu benshi bafise ivyo bakora. Yaba hariho leta ikora izi n'akazi kayo iki kibazo c'abantu kuyunguruza kw'abantu mu gisagara ca Bujumbura ntikiba gihari kuko abantu baba bafise uburyo bwo kuyunguruza butunganijwe neza na leta. Yaba hari gutunganya kw'igihugu kumeze neza nta n'abantu babaheba amashuri. Abantu bahevye amashuri bagaca baza kurondera akazi Bujumbura bakirirwa batembera atakazi bafise ntibabaho nta muntu habe bishuri. Nta n'uwaba ruguru ngo aje kurondera akazi Bujumbura ko na ruguru kabagahindura. Rero intwaro mwene izi ntwaro mbi zose nuko zirarondera abantu zitako amakosa azazanye mu gihugu. Burya uravye neza ibiko biraba mu gihugu cacu uno munsi ku vy'ukuri urabona neza yuko intwaro ya CNDD-FDD yananiwe no kwishura no gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu ahubwo ivyo bibazo biguma vyiyongera ku munsi kandi isa n'iyitazi ukuntu ivyo bibazo bigomba gutorerwa umuti. Niho rero itawakuba ikarondera guta ivyo bibazo ku bantu abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ingorane iyo leta nyene yazanye mu gihugu. Kira noneho iyo abapolisi bakora nako kazi kabo neza ni naco ndabwira kagomba kubabwira kabibusa ko gukora akazi kabo neza. Nivyo vy'ubusuma bavuga ngo abantu ngo bava ngo iyo bava bakaza kwiba mu gisagara niba bibaho ko abapolisi baba bakora akazi kabo bibaye nango bo bakabongereza abo basuma babikoze bagafatwa. Nivyo bikorwa nyene bagomba kuza kubakoresha biba bifise babikora leta bayatunganira ukuntu bikorwa. Iyo uri umurongo
indongozi ukaba utazi ububasha uhabwa n'amategeko aho bugera, ukaba utazi uburenganzira abanyagihugu utwara barekuriwe n'ibwirizwa nshingiro kandi utarekuriwe guhangara, ukaba utazi ko utari hejuru y'amategeko, ubusa n'impumyi ibwiye abantu ati nimuhumirize ndabereka inzira, burya impera n'impera ibatura mu kinogo bose. Ndakugarika ko asa n'iyo mpumyi kuko asa n'ubutazi ibwirizwa nshingiro ko ritegekanya neza yuko umurundi uwo ari we wese, abo mukire umukene, abafise akazi canke adagafise, abari umunyeshuri yahevye ishuri canke atarihevye, afise uburenganzira bwo gutembera, bwo kwishira akizana, kuja ahantu hose ashaka mu gihugu c'u Burundi ata muntu n'umwe ashobora kubimubura. Ibi rero umuntu avyumvirije arategera neza yuko aba bantu bari kw'isonga ry'igihugu basa n'abantu batazi aho ububasha bwabo bugera. Ku vy'ukuri turabizi ko nta bumenyi bwinshi bafise, ariko twari twizeye yuko baba bafise abahanuzi bo babizi bakabwira bati uburenganzira abanyagihugu bahabwa n'ibwirizwa nshingiro ni igiteke kiturigwa. Gukoresha abantu ku nguvu niho bahembe, abakoroni barabigerageje barabitugize, mugabo twarabisezereye bijyana n'intwaro ya gikoroni, nta muntu azobigarukana mu gihugu. Ibwirizwa nshingiro ryacu biratekanya neza yuko umuntu wese akoze ahemberwa igikorwa yakoze, kandi rirabuza gukoresha umuntu ku nguvu, yakugarika nta burenganzira afise bwo kubihiga. Rero abanyagihugu nibabimenye ko Ndakugarika ntashobora kuba ku burenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro, nta burenganzira afise bwo kubwira abapolisi ngo nibafate abantu babagende kubakoresha ku nguvu.